iyo nkeneye kurwana n'ibibazo byanje sinkeneye analyse iri logique, naho kwizera atari ukuba inyoha. Hari abantu bibaza yuko kwizera ari ukuba ikintazi cyangwa ari ukuba umuntu adafise information, ariko kwizera ni ukumenya uko ikibazo canje kingana, ariko kandi nkongera nkamenya n'ingene Imana yanje ingana. Kuko bizongora kuja kwinjira mu masezerano y'Imana, kuko no kuja kwinjira mu masezerano bisaba ukwizera, kuko muri logique sinshobora kuyaposeda, kuko hari abanaki, hari inzitiro. Ariko kandi ni naba mfise ukwizera kuntera kuraba beyond y'ibiboneka, hirya y'ibiboneka, bukampa kubona ico Imana yavuze, nkavuga ngo nimba Imana yarabitubwiye ko ariko bimeze, tugasanga ari byo, ça veut dire yuko en d'autres termes yatubwiye ibya mbere itabeshe, tugasanga biri conforme au témoignage. Bigomba gusobanura rero yuko quelque part nimba yarabivuze bikaba ari byo, tugasanga nivyo, niyabivuze izobishitse. Iyo niyo attitude, niyo nyifato y'ukwizera ukeneye kurabisha ico Imana igusezeranira ari ijambo ryayo. Reka ndababwira iki kintu umuntu ahure neza abantu b'Imana. Ukwizera nukuraba uhereye ku Mana ukamanuka uja kuraba difficulté. Mwanyumvise? Ukwizera nukubanza kubona ubukuru bw'Imana, hama ukaraba ikibazo cawe. Ariko gukomantara umutima nukuvana amaso ku kibazo cawe ukagenda wevura uja ku Mana. Nukuvuga ngo projecteur zawe ziri ku kibazo, Imana ikaba iri muri miniature. Ariko kandi ukwizera kudutera kuraba ubukuru bw'Imana, hama tukevura tuza kuraba ikibazo cacu, kugira ngo dukompare ikibazo n'ubukuru twabanje gusobanukirwa. Rero information zawe nyinshi nizaba information zihagaze ku kibazo, ukabura information zihagaze ku Mana, ukabura ihishurirwa rihagaze ku Mana, birashoboka yuko hari amasezerano udashobora gutambukiramo kuko atakwizera kwiyubatse mu buzima bwawe. Muriko muranyumva abantu b'Imana?